Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ibintu umwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Gusa cyane turaza kwibanda ku biriko biravugwa mu nama nkenguzamateka. Bamwe bati ese Gervais Ndirakobuca yahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuva mu mwaka w'2022 mu kwezi kw'icenda gushika kwigenekerezo ya mbere myandagaro y'umwaka w'2025 niwe agiye gutogwa kurongora inama nkenguzamateka y'u Burundi. Abandi bati igihangange mu mugambwe CNDD-FDD akaba n'umutegetsi yubashwe cyane nga mu gihugu c'u Burundi kandi atinyitse nyene iteka Reverien Ndikuriyo arongowe n'umugambwe CNDD-FDD. Bati ese niwe araza kuramutswa inama nkenguzamateka nshasha agasubirira Pastor Emmanuel Sinzohagera? Ni ikibazo benshi bariko baribaza. Nkuko bari mu itegeko ry'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, isasa rya mbere ry'inama nkenguzamateka yatorewe ikiringo cyo kuva muri uyu mwaka w'2025 gushika mu mwaka w'2030 ryabaye ririko riraba uno munsi tariki ya 4 myandagaro uyu mwaka w'2025. Bose hamwe ni abakenguzamateka 13. Amazina yabo yose n'abantu basanzwe bazwe cyane mu vya politike, kuko abakenguzamateka bahari mu ntara ya Bujumbura hatowe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yahora ari umushikiranganje wa mbere. Haratorwa kandi Leokadi Ndacayisaba. Mu ntara ya Buhumuza hatowe Sabine Ntakarutimana ndetse na Siriake Nshimirimana. Mu ntara ya Burungaho hatowe Reverien Ndikuriyo na Corotride Kampimbare. Mu ntara ya Butanyerera hatowe Josephine Nyiraneza na Berkimas Nzoyihaya. Mu gihe mu ntara ya Gitega hatowe General Major Generosa Ngendanganya ndetse na Ferdinand Ndayisavye. Nkuko vyavuzwe amatora yabaye mu ntara zose ukari zitanu zigize igihugu c'u Burundi. Ayo akabara y'abakenguzamateka turiko tugarukako. Intara yose ico gihe yari itegetswe gutora abakenguzamateka babiri, ni ukuvuga Umuhutu n'Umututsi. Ni ukuvuga ko hatowe abakenguzamateka 10 harimwo Abahutu 5 n'Abatutsi 5, abagabo 5 n'abakenyezi 5. Abakenguzamateka batogwa n'abajenama b'amakomine. Nabo nka bose bakaba basanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD. Mu mwaka w'2020 niho hari habaye igitangaje, kuko muri Bubanza aho gutora Pascal Nyabenda wo muri CNDD-FDD abajenama bo mugambwe bari bahisemwo umukandida wa Seneri. Inama nkenguzamateka y'uno mwaka igizwe n'abakenguzamateka 13. Bamwe bati biragoye gutahura ingene izo kwitunganya ikagira biro y'abantu 3 hama igakora amakomisiyo nkuko vyahora bimeze. Ngumengo ni ibintu vyo kwikurayo gusa. Nkuko bivugwa tuza kubigaruka ko cyane kubivugwa ku masezerano ya Arusha. Gusa tubanze tubabwire ko imbere yuko tumenya uza kuramutswa inama nkenguzamateka, reka tuzingururire kuri kahise turabire hamwe abamaze kurongora inama nkenguzamateka y'u Burundi. Ni mu gihe bamwe bariko baravuga ko Reverien Ndikuriyo ashobora kugarukanwa muri iki kibanza. Abandi bati ndakugarika canke se Lieutenant General Gervais Ndirakobuca nawe arashobora kukironswa. Ubwa mbere mumenye ko Uburundi bwabayeho imyaka igera kuri 36 butagira inama nkenguzamateka. Kuva ku itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Michel Micombero kugenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'1996, inama nkenguzamateka yasubiriye kugaruka mu mwaka w'2002. Ngaba rero abamaze kurongora inama nkenguzamateka y'u Burundi harimo Joseph Bamina. Mu mwaka w'1965 niwe wa mbere yatwaye urwo rwego inyuma yo kwikukira. Ikiringo ciwe cabaye kigufi kuko haciye ry'ubutegetsi mu mwaka w'1966. Ico kibanza cagarutse mu mwaka w'2002. Libere bararunyeretse yatwaye inama nkenguzamateka kuva mu mwaka w'2002 gushika mu mwaka w'2005. Uyu yatwaye inama nkenguzamateka mu kiringo mfata kibanza cy'inyuma y'ibiganiro vy'Arusha. Haraje kandi Gervais Rufyikiri
yatwaye inama nkenguzamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2010. Niwe yatoye kurongora urwo rwego hisunzwe ibwirizwa shingiro inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2005. Haraza kandi Gabriel Nisezerana yatwaye inama nkenguzamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uyu nawe yatwaye inama nkenguzamateka mu kiringo cakwiriye. Yahoze kandi ari cegera cy'umukuru w'igihugu Umuhisi Petero Nkurunziza. Reverendo Ndikuriyo yatwaye inama nkenguzamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Yatwaye inama nkenguzamateka mu kiringo cabayemo impinduka ziyambaye muri politike. Abwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi 2005 ryahinduwe haboneka iryo mu mwaka w'ibihumbi 2018. Hakaza kandi Pastor Emmanuel Sinzohagera yatwaye inama nkenguzamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025. Niwe kandi yahora mu mabanga yo kurongora inama nkenguzamateka. Kimwe mu vyaranze kiringo ciwe ni impinduka mu vyerekeye kugabanya intara zigize Uburundi. Nkuko kandi nari nabigarutseko, amasezerano ya Arusha yashizeko inama nkenguzamateka mu ntumbero yo gushira urwego rukomeye rubuza ko mu gihugu habaho ikumira. Mu nama nkenguzamateka hari aho huriyeyo abantu bose baserukira amoko y'abarundi uko yemewe ari 3, nukuvuga abatutsi, abatwa ndetse n'abahutu. Abaserukira intara zose z'Uburundi ku rugero rungana, hamwe n'abaserukira impande zitandukanye zikomeza politike kugira bacunge ko mwigenwa ry'abategetsi hatabamwo ugukumira, kandi hagenwa abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo bashoboye imirimo yo gutunganiriza abarundi. Inama nkenguzamateka yari yo gukingira ubumwe bw'abarundi, ikarinda ko Burundi busubira mu ntwaro zikorera uruhande rumwe rw'abarundi. Niyo kandi yocunze ko igisirikare n'inzego z'umutekano, inzego z'ubutungane murantunge. Niyo kandi yocunze igisirikare n'inzego z'umutekano, inzego z'ubutungane n'izindi nzego za leta bitiharizwa n'umurwi umwe w'abarundi. Inama nkenguzamateka ngo iriho muri aka kanya isa nuko ari inama shingiro ngo ya CNDD-FDD. Hakaba hari abagabo n'abakenyezi b'indyamunyu bava muri uyu mugambwe ngo nka Reverendo Ndikuriyo, Gervase Ndirakobuca, General Major Generose Ngendanganya na Sabine Ntakarutimana. Ngo birumvikana ko inyungu z'umugambwe wabo bazozihagararira bikome nkuko vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe. Hakaba harimo kandi na mushiki w'umuhisi President Nkurunziza. Ibindi byose bisigaye mu gihugu ngo nta bantu bariho bo bihagararira mu bagize iyo nama nkenguzamateka. Nkuko biriko biravugwa kandi muri uyu mwanya turiko tubageza ko iyi nkuru amatora yo ndetse ibijanye n'amatora no kuraba ingene inama nkenguzamateka nshasha igiye gutunganywa biriko birigwa ko muri kano kanya nkuko bose bakoranye kuri uno munsi igenekerezo ya 4 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni inama nkenguzamateka kandi irongowe na mushiki w'umuhisi President Petero Nkurunziza, kuko nubundi ibikorwa vya mbere niyo batarajaho komisiyo canke se komite irongora ibiro bikuru vy'inama nkenguzamateka nubundi bitwagwa ibikorwa isasa ryayo riba rirongowe n'umukenguzamateka abarusha imyaka bose. Imbere uko kandi tubandaniza ku zindi nkuru ziba ziriko ziravugwa, bamwe bati ese mutegetsi uzosigira ihe zina. Iyo turiko turavuga ku makosa y'abategetsi hari abibaza ngo nukubanka. Akarorero ka bano bagabo babiri karishura neza ico kibazo. Emmanuel Sinzohagera na Gervase Ndabirabe bose nabanywanyi bo mugambwe CNDD-FDD. Mu mugambwe wabo baraduze ku rugero rungana, hanyuma baje mu mabanga y'igihugu. Naho nyene bahawe amabanga abangabanganywe umukuru w'inama nkenguzamateka n'umukuru w'inama nshingamateka bakijaho twabafata cyo kimwe. Inyuma y'imyaka 3 murantunga 5 Gervase Ndabirabe yarongewe gutwara inama nshingamateka. Komanteri zarumurengera abantu bariko bamuvuma. Ntibumva ingene Ndabirabe ashobora kongererwa ikiringo, bakaba baramubonamwo umutama kwiriye gukukuruka. Benshi barumiwe n'amajambo yagiye aramusokamwo. Gusa nanone nkuko tuvuga ivya Gervase Ndabirabe inyuma y'imyaka 5 Emmanuel Sinzohagera ararangije
kuko ku munsi w'igenekerezo ya mbere Myandagaro uyu mwaka yasezeye mu nama nkenguzamateka. Komanteri zumvikanamwe umubabaro, abantu baramuhezagira bifuza ko ari we yobandanya kurongora Sena, ndetse bamwe bakamwifuriza no kuba umushikiranganje wa mbere, kuko hari n'abandika ko ngo bifuza ko yo kwitoza kuba umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027 nk'uko amatwi adusumira bivuga. Amajambo yamuranze akaba aratumye benshi bamubonamwo umugabo w'ukuri. Ngo mu vy'ukuri umutegetsi wese abakwiriye kwama yiyumvira izina zose igavuye mu mabanga, kuko uko bigenda kose ubutegetsi burahera. Emmanuel Sinzogera ngaho azoca hose azobona abantu bamwubaha bamukunda, bazogira bati uyu ni umugabo. Ndabirabe ngaho aho aca hose azobona ko abantu bubaha ikibanza rimwo, ariko ko atari we baha icubahiro. Ngo ubutegetsi nibwamuhera ko ntihazomenya vy'ukuri ko abantu bamubona. Vyose biba bihagaze rero ku ijambo ryabaranze, ntabwo ari ikibazo c'urwanko. Nibo nyene ubwabo bakora ibintu bituma bubahwa canke bagafatwa ko ataco bamaze. Abariko barinjira mu mabanga rero ngo nabo ntibavyibagire. Hari wavuze ngo iyo umuntu yinjiye mu butegetsi abafise kazoza keza cane imbere yiwe, ariko iyo arangije asanga afise kahise karemereye cane. Turasubire gukeza kandi Emmanuel Sinzogera ku buntu yerekanye muri imyaka 5 iheze yamaze arongoye inama nkenguzamateka y'u Burundi. Mu yandi makuru ku bindi biriko biravugwa, reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa cyane cyane mu gisata c'umutekano. Bamwe bati akagwi kashabani nimubona ko bakatanguye kunyuruza abantu i Bujumbura. Nkuko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe ngo baherutse kuronka intayi y'umwigeme avuga ivyamubaye ko mwijoro ryo kuwa 5 w'indwi yahera, akaba ari kwigenekerezo ya 25 mu kakaro uyu mwaka, aho we na mugenzi we bahagaritse imodoka voiture Toyota Tia ifise imparati C ubusa 444 bakibaza ko baronse taxi bunguruza bisanga baranyurujwe. Uti imodoka twasanze ari imbonera kure yo mu kagwi kashabani nimubona. Umukuru w'imbonera kure mu ntara ya Buhumuza arutse gutorwa mu bashinga amateka. Iyi mbonera kure nayo yitwa Antoine Basabose, iherutse kuronka akazi kubanuzi mu bushikiranganje bujejwe gufatana mu nda imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira. Ibi bintu vyabereye muri quartier Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Hano rero tubasangize nahe uko twayironse dukuyemwo ivyo tumuhayitanza amenyekana. Mu nyuma turavuga bimwe mu vyo tuzi kuri Antoine Basabose. Uti ndagize mwiriwe, jewe ndafise ibintu vyanteye ubwoba, naratinye kubivuga ngira ndabikubwire uramenya uko ubituvugira. Utinje kuwa 5 ari genekerezo ya 2025 mu kakaro y'umwaka w'ibihumbi 2025 nari kumwe n'ishuti yanje, twari dutashe tuvuye ku kabare bita Escotis kari mu Kamenge Bwiza aha i Bujumbura, hari gihe cy'isaha nka 5 z'ijoro. Niho twamanukana ibarabara rya 6 aha nyene mu Bwiza, tugira dushike ku ibarabara rikuru twabonye imodoka twibaza ko ari taxi ya privé yari ifise irangi rya vert, imparati yayo yari C ubusa 444A. Twamusabye kudutwara adushikane mu Ngagara quartier y'indwi, acavuga ngo ni mwurire tururira. Twinjiye aciye block imiryango. Aho rero twinjira ariko avugana n'umuntu kuri telefone avuga ngo biratahuritse nyakubahwa. Jewe nari nicaye inyuma ya nshuti yanje yicaye imbere. Tubona aduze Kamenge ararengana rompuwe. Jewe ndamubwira nti erega wazimiye shofe. Icakoze yaciye asokorora pistole ambwira ngo mukobwa kufise umunwa muremure na maki, aca ayiyagisha mu mutwe abandanya duga. Yaratuduganye naho bita kwa Busigo araharenga. Ikibazo yambajije yambwiye ngo muko nabonye uvuga amajambo menshi mvira mu modoka, sinjewe nabonye avuze iryo jambo, naruguriye biranka, araca arabrokora ambwira ngo tumuka. Naje ambwira nshuti yanje nti ingo tumanuke. Wa muntu acambwira ngo mbe wakijuju yubaza ko iyi irasubushaza, ngo reka ndakwereke. Aho nahagaze akivuga ivyo haci haza abandi bahungu bashitse bakubita amasaruti, maze kubibona natunzwe nayo nameze yashuti yanje yo kubera ubwoba yagumye mu modoka. Hari umugenzi wanje nabwiye ivyadushikiye acambaza ngo iyo modoka warayibonye neza, naje nti ego cyane. Niwe rero yambwiye ko iyo modoka ari imbonera kure y'Imuyinga. Iyi ntayi y'umukobwa ikaba igira uti yanshuti yanje nasubiye kwibona bukeye,
uti ya nshuti yanje twari kumwe yashitse kuwa gatandatu mu masaa 11 namubaza uko vyagenze ambwira ati jewe bantaye mu Rubirizi twahagaze mu ishamba ambaza uko nitwa nubwo banakantu ndamubwira aca ambaza ko ndi Umututsi nanje namubwira nti shwi ndi Umuhutu aca ambwira ngo komera sha. Inshuti yanje yambwiye ko muri ako kanya hari abaciye batelefona wa mugabo bamubwira ngo ya Elema turayizanye. Burya wa mugabo ngo yaciye abwira ya nshuti yanje ngo wesha wagakobwa we iyo utahura hibuka nawe ati ego aca aramubwira ngo ubu nyene ndakubona ibitugu wagiye. Ya nshuti yanje yaciye yiruka afata ishamba ngariko yumvira ko niyahura n'abantu bamubwiye ngo ya Elema turayizanye bahava bamugirira nabi aca aryama mu gashamba avuga ko yiboneye ingene haci haza imodoka zibiri. Wa mugabo yari yatwunguruje ngo aca avuga ngo ico kibwa mukizanye gikanura ngo shira ngahi wanje baca baragenda ngo urumva inshuti yanje we ntiyamenye uwo muntu niyo bamujanye. Bamwe bakavuga ko iyo ari imodoka iteye ubwoba. Uti burya twebwe twari twakebwe tucinjira muri iyo modoka tubona aciye broka aho jewe na nicaye hariho inkoni insinga n'imbugita. Ivyo maze kubibona natawe ko ndi mu modoka y'umuntu adasanzwe. Ndibaza ko hamwe iyo modoka yotangazwa basaba polisi bakayisaka. Ni imodoka ifise ibiyo bitabona isa na vert plaque yayo akaba ari se ubusa 444 A. Ndibaza ko mwebwe mubajije imuyinga mutobora abayizi. Wa mugenzi wanje yambwiye ko ari imbonera kuri gendana n'uwitwa Shabani. Twebwe turashimira Imana yadukuye ahakomeye. Aho ni y'uyu muntu yagarukiye nkuko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe. Mu matoza rero yakozwe ntabo kwa Pacifique Ninahazwe ngo basanze iyi modoka ari imbonera kure yitwa Antoine Basabose koko ari mu kagwi ka Shabani nimubona. Baranabahaye amafoto yo modoka be n'amafoto ya Antoine Basabose yose watanze intaye yaremeje ko ari yo nyene ko kandi umuntu ari uwo nyene. Muti rero imbonera kure Antoine Basabose ni imbonera kure ki? Ababajijwe imuyinga bose bishuye ko Antoine Basabose ari yo mbonera kure itinyitse cyane mu kagwi ka Shabani nimubona. Boneka ka cyane iyo mbonera kure boneka mu mwambaro w'umugambwe CNDD-FDD ikabiri mu zindi mbonera kure usanga yo yambaye ibisanzwe ariko igendana ya telefoni nini ya Motorola. Hari n'ayandi mafoto menshi hari akagwi ka Shabani nimubona kambaye imyambaro y'igipolisi ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariko Antoine Basabose ari muri bo ari we wenyene yambaye impuzu zisanzwe. Umwe mu babajijwe na Pacifique Ninahazwe yamwishuye ati aho muri abo bose imbonera kure ikaze niyo yari yambaye ipantaro ya training itukura kuko niyo bwonko bwa Shabani. Niwe yicagakiza abwiye Shabani tu uyu apfira ijoro Shabani ntaharira. Bamutazira injiniyeri muri ako kagwi ariko amazina yiwe ni Basabose Antoine. Injiniyeri ni ritazirano ry'akazi ko kwica. Kwigenekerezo ya gatatu ntwara n'uyu mwaka Antoine Basabose yaronse ikete ry'umushikiranganje Meride Sabushimike amugena kuba umuhanuzi mu buyobozi bujejwe abana n'imiryango. Mu matora yabaye kwigenekerezo ya gatanu ruheshi uyu mwaka yimbonera kure yarakoze ibintu vyakumiza. Batanguye kuronka abandika mu ijoro ryo kwigenekerezo ya kane ruheshi rishira igenekerezo ya gatanu bavuga ko babona imodoka voiture Toyota TI Karina C ubusa 444 A ifise ibintu iri kirapakurura ku biro vy'itora vyari ku Mukoni ku ishure lycée Saint-André. Bukerera Antoine Basabose yarenyuje yarategetse abari gutora kuri biro nimero 5 ko batonda mu modoka yiwe bakamuha amakarata yabo yitora kugira nibaje konona amasanduku yitora. Mini myanya yarinjiye kandi muri biro nimero 5 na biro nimero 9 aroba ko gukora mu masanduku yitora arakuramwe amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku mugoroba hageze guharura amajwi rero Antoine Basabose yarirukanye inderetsi zose zindi migambwe. Uyu Antoine Basabose akavuka aho bita ku Rutoke muri komine Butinda mu ntara ya Muyinga. Abo biganye bakavuga ko yahebeye amashuri mu mwaka w'8 ngo buyoba kandi akoresha diplome ya magendo. Amuzi baratangara abumvise ko ari umuhanuzi mu bushikiranganje.
kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024 kandi si ubwa mbere bumva abantu bashobora kuba banyurujwe mu gisagara ca Bujumbura n'imbonerakure z'Imuyinga ngo muzi wa Shabani nimubona mu gisagara ca Bujumbura nk'umushinga amateka be na zimwe mu mbonerakure zigize akagwi kiwe ngo urashobora kongereza inyuruzwa ry'abantu mu gisagara ca Bujumbura. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo tojo ucikanwa n'ivyo dushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana ibahezagaye mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.